Ndabaramukije mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi abundi ukurikira hano kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze mwese mu idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa cyane muri uyu mugoroba aho kuri wa gatanu tariki 16 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2024 turagurutse kugira ngo dufatanye kurebera hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Hari amakuru menshi rero yamaze kugenda atangazwa, amakuru kandi akomeje kugenda natera inkeke aho mu gihugu cy'u Burundi turaza kugenda tuhahera ndetse tukaza no kugaruka ku yandi makuru ariko aravugwa hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda tugarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba cange muri aya masaha. Mu gihugu cy'u Burundi hamaze imisi haravugwa urupfu rw'umusore witwa Eric, numwe mu basore bari baciri bato cyane ugereranyije ko yarafise imyaka 20 irengaho gatoya cyane. Akaba yarapfuye rero ubwo yari ariko atera akabariro nyuma yuko yaguye ku mwana w'umukobwa ufise imyaka 17 nkuko byamaze kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda biremezwa. Ubu noneho rero nyuma yuko abantu benshi bakomeje kugenda abacira iteka uwo mwana w'umukobwa bavuga yuko gushika none uko byogenda kose nyine ngo yakabaye atabwa muri yombi, ariko kandi inzego z'umutekano zikareba zigasanga ibyakabaye bimuta muri yombi atabihari. Ubu noneho gushika none amakuru dufise akomeza kugenda n'ubundi aragaragaza yuko gushika none yoba yamaze gutabwa muri yombi nyine nkuko bikomeza kugenda biratangazwa nyuma yuko hari hamaze imisi haravugwa induru zikomeye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko cyane ibiturutse mu miryango y'iwabo w'umuhungu, nyuma yuko kandi amakuru avuga yuko uwo muhungu yoba yaragerageje kuba yoshimisha uwo mukobwa, ariko uwo mukobwa akavuga yuko atahanu na hamwe ariko aramugeza, bikaza kurangira uwo muhungu akoresheje ngibinini byongera akanyabugabo cyangwa ubushake bwo kugira ngo abone akabaraga ko kuba yofasha uwo mukobwa, ariko uwo mukobwa agakomeza kugenda avuga yuko atahanu namwe ariko aramugeza, bikaza gutuma umuhungu akoresha imiti myinshi, bikaza kurangira aguye kuri umukobwa. Turabigara ko mu buryo burambuye nawe irekurwa rya Floriane Irangabiye ryakiriwe neza n'impande zose ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda biba byiza cyane. Si kenshi turonka rero ingingo y'ubutegetsi bw'u Burundi igashimwa na bose. Ingingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye irekura umenyesha makuru Floriane Irangabiye iri muri izo ngingo nkeya cyane, aho abantu benshi batanguye kugenda bagira ibyo bavuga cyane kuri uyu mutegetsi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho batanguye kugenda bavuga yuko uko byagenda kose noneho yo batanguye kuba yakora ibintu byiza cange bizima, aho abanyagihugu bamwe na bamwe botanguye kugenda bamushima ndetse banavuga yuko nyine ibintu arikoze ari byiza. Bakomeza kugenda baramwibutsa abandi politiki bagiye batandukanye, abandi bamenyesha makuru n'abandi basanzwe barizwa mu yindi migambwe, abatabariza uburenganzira bw'ikiremwa muntu nga mu gihugu cy'u Burundi, n'abandi bafise ibibazo bagiye bazira amaherere bakajyanwa, ariko naneza bakaba bamaze imyaka myinshi batari bacirirwa imanzi cyangwa se ngo bashike imbere y'ubutungane, bakaba bakomeza kugenda barasaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kuba yogira ikigongwe akaba yobarekura. Ariko kandi mu bakomeje kugenda batabaza ntibakibagirwa gutabariza bamwe bagiye batandukanye, barimo cyane na General Guillaume Bunyoni wabaye ministre w'intebe cya vice president nga mu gihugu cacu cy'u Burundi, ndetse akanaba umuyobozi wa polisi muri kino gihugu ciza cacu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yuko itangazo rigiye ahagaragara risobanura ibya RDF ndetse n'uburyo bari gushaka kwinjiza bamwe mu rubyiruko mu gisirikare ndetse n'abandi basanzwe bakora mu nzego z'inkeragutabara bakaba basubiramo, baje abanyimenyesha makuru bamaze kugenda babaza na bamwe mu basirikare bakomeye basobanuraga iby'ibyo bikorwa byo kwinjiza abo basirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe babaza yuko haba hari ikibazo kigendanye n'umutekano, ariko igisirikare cy'u Rwanda cyaje kugenda iva imuziri muzingo gisobanura yuko uko byagenda kose atakibazo cy'umutekano gihari kidasanzwe, ngari ibikorwa byo kugira ngo abasirikare babashe kunganira abandi, dore ko bashakamo n'igice cy'abafise ubumenyi mu rwego rwo kugira
kugira ngo ubumenyi muri RDF bukomeje kugenda buzamuka, ni mu gihe iki gisirikare gisanzwe gifise ibikorwa bigiye bitandukanye, haba mu kuvura abaturage, mu kububakira ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse n'izindi gahunda zishobora gutuma abaturage haba mu Rwanda ndetse no kw'isi yose abo baba barajejwe nyine kujya gucungerera amahoro n'umutekano muri ibyo bihugu, babasha gufasha abaturage ndetse n'abandi bayobozi ngaho mu nzego zigiye zitandukanye. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi, turarebera hamwe bikomeje kugenda bivugwa mu gitero ca Ukraine yagabwe mu Rusiya, byaje gucanganyukisha perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, aho gushika none yabuze ayacira n'ayamira. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hirya no hino ku isi, abadukurikira bari hano ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abadukurikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, abadukurikira mu makomine mwese agiye atandukanye, tubifurije kumererwa neza kandi turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Nanjye ndabahaye ikaze. Ari ubwa mbere ushitse ngaha rero, sonda ahanditse sabone kugira ngo uce uraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, ubundi ubashe kuba wotanga igitekerezo ndetse ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze tuyatangurire ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse aho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Haraheze imisi mike cyane ku mbuga ngurukana bumenyi rero hariho haravugwa amakuru ateye agahinda, ariko nanone ku rundi ruhande ateye isoni, nyuma yuko hari umuhungu w'imyaka ishika kuri 23 witwa Eric waje kugenda agwa mu maguru y'umwana w'umukobwa wari ufise imyaka 17, nyuma yuko nyine umwana w'umukobwa yaramaze kugenda aramubwira yuko atanu na hamwe ariko aramugeza mu buryo bwo kumushimisha. Bamwe bakomeje kugenda bandika ku mbuga ngurukana bumenyi bati twakiranye umubabaro mwinshi w'urupfu rw'umusore Eric Ikoriciza. Inkuru iriko iratangwa cyane ku mbuga nkoranyambaga muri iyo minsi ngaho iheze ku mbuga ngurukana bumenyi z'abarundi, kuva by'umwariko uwo muhungu yaba n'urupfu kuva ivyo byaba nyine n'urupfu rw'umusore Eric Ikoriciza nyine ava ku mutumba wa Butare muri komine ya Kayogoro ni mu ntara ya Makamba. Umusore avugwa yuko yahagaze umutima mu gihe yariko arakora imibonano mpuzabitsina n'umwigeme wo ngaho nyine mu Kayongoro. Benshi iyi nkuru bayihinduye ibitebu, abandi bavuga yuko ari ibintu by'amaboshye. Umusore rero bakamwita intwari iguye ku rugamba, umwigeme nawe rero ntabara atariko arambikwa nk'umubyeyi nyine afise abana bangana na Eric na Garase, bumva bogira icyo babivugaho. Hari bamwe batanguye kugenda bavuga yuko uyu mwigeme w'imyaka 17 yakabaye atabwa muri yombi akaba yofungwa, ariko kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, abandi bakomeza kugenda nyine amakuru akomeza kugenda avuga yuko abandi bavuze yuko atakintu na kimwe rero kigeze kiraba. Amakuru ya mbere yavugaga yuko igipolisi cihutiye gufunga Garase, nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yabashije kuba yo yagaragara ku rubuga rwa Jimbere magazine, yavugaga yuko uno mwigeme yari kumwe na Eric afunzwe. Imbuga nyinshi rero ziravuga yuko ari kumvo y'amatohoza. Jimbere rero yo bayibwiye ko ari mu ntumbero yo gukingira umwigeme ngo bene umuhungu ntibahave bihora imbere yo gushingura uwabo. So ubwa mbere kandi igipolisi c'u Burundi kizoba kivuze ko gifunga abantu mu ntumbero yo kubakingira muri rusange. Ariko kandi nyuma yaho haje kugenda ari kugwa nyine mu rwego rwo kugira ngo ibyo ngibyo byari byanarangiye, ndetse binavugwa yuko hoba haratanzwe ibiturire aho yaraherereye mu rwego rwo kugira ngo bamuhereze abo mu muryango wiwe maze abashe kuba yojyanwa mu bindi bice. Amakuru rero yavugaga yuko uyu muhungu yoba yarapfuye cyangwa yarashize mu mwuka, benshi bakavuga yuko yaguye ku rugamba bitewe n'uburyo byari byagenze, nyuma yuko yabashije kuba uwo mukobwa avuga yuko atamuntu n'umwe ujya umunyuza cyangwa mwemeze, bikaza kurangira uwo muhungu agerageje ndetse bikanga, bikaza kurangira yigira inama yo gukoresha imiti cyangwa ibinini bisanzwe byifashishwa, ariko nabyo ntibigire icyo bitanga, maze uwo mukobwa agakomeza kumubwira yuko yakaba yakoresha utundi tunini akatwongera mu rwego
kugira ngo abashe kugira aho amugeza. Niwe byaje kurangira rero umuhungu aheze umwuka, benshi bakavuga ko yaraguye ku rugamba. Ibi byaje gutuma rero n'ubundi abiruhande rw'umuhungu bavuga yuko ibi ngubi batabyemera, ndetse gushika none bakaba botanguye kongera kubyutsa ibirego bikomeye cyane, byatsa aho bivuga yuko inzego z'umutekano z'abaherereye zatanguye iperereza mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba homenyekana aho uyu mukobwa yari waratorokeshejwe, mu rwego rwo kugira ngo nyine abashe kuba yotabwa muri yombi. Ahangaha kandi mu gihugu cy'u Burundi hari inkuru nziza iri kwiravugwa, ni inkuru iravugwa na bose, haba abagwanya leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bagiye batandukanye basanzwe nyine babarizwa muri iyo leta, nyuma y'ifungurwa ry'umumenyeshamakuru witwa Floriane Irangabiye waje kugenda arekurwa n'ikigogwe cya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ntabwo ari kenshi kuko natanguye mbivuga turonka ingingo z'ubutegetsi bw'u Burundi igashimwa na bose. Ingingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye irekura umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye yo iri muri izo ngizo nkeya zatanguye kugenda zishimwa kuko byari byitezwe. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ay'abarundi ndetse n'ay'abanyamahanga yanezerewe n'iyo ngingo. Amashirahamwe rero y'abamenyeshamakuru yashimye abajyango ba Floriane Irangabiye biruhukije imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yatanguye kumenyesha ko inezejwe n'iyo ngingo. aba CNDD-FDD rero bishimiye nabo bashimye irekurwa rya Floriane Irangabiye. Hari urundi ruhande rero rutari rumenyerewe ko rwigina irekurwa ry'uwo intwaro iba yise umwanzi w'igihugu. Ingingo igishwarwo ahabona nyine abategetsi mbonerakure zahora zitukana ibimenyesha makuru bya CNDD-FDD. Bamwe mu baserukizi b'u Burundi mu makungu, amashirahamwe yegamiye kuri CNDD-FDD, iyo mirwi yose yarihutiye guhimbaza ino ngingo nubwo bari basanzwe nyine batajya imbizi. Umushikiranganji Albert Shingiro yagize ati imbabazi zirosha akahise ziraryosha kubu zitanga ibyizingiro by'akazoza. Umubyeyi yama ari umubyeyi. Rusine Gatoni avugira Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yamamaje ikigongwe c'umubyeyi. Dr Benjamin Ndagijimana aserukira Uburundi muri Sahara Accidentally yatangaje umunezero udasanzwe afise kubera irekurwa rya Floriane Irangabiye, aca asaba Bikira Mariya kubandanya arongora Perezida Evariste Ndayishimiye. Imbonerakure Joseph Nkuzimana ikunze gucyoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi nayo ivuga yuko yasanze Perezida Ndayishimiye ari umugabo w'ijunja n'ijambo kubera irekurwa rya Floriane Irangabiye. Ikinyamakuru Intumwa ca Willy Nyamitwe Treze Ntahiraja aserukira u Burundi i Bruxelles mu Bubiligi, Emiliane Manirakiza uzwi mu mvugo ikarishe icyoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ishirahamwe ry'abadiaspora begamiye kuri CNDD-FDD, Ambasaderi Christine Nina Niyonsabye. Abo bose bari mu migwi yaraye inezerejwe cyane n'ingingo ya Evariste Ndayishimiye arekura Floriane Irangabiye. Hari n'abandi benshi cyane bavuze ko ari ibintu byiza cyane. Muri uwo munezero kandi wabonetse mu mpande zose, ikinyamakuru ikiriho gisanzwe cyegereye iperereza nico kijejwe kugerageza gusukamo mabisi. Ico kimenyesha makuru kigira kiti ntimwihende ngo Floriane Irangabiye atsinze ubutungane bwamuciriye gufungwa imyaka ishika ku 10 ahawe imbabazi, ariko azaguma ari uwaciriwe gufungwa iyo myaka ikiriho c'ubusa. Floriane Irangabiye adafise uburenganzira bwo kwitoza canke bwo gukora ubwo gutora muri mwaka w'2024. Niyo bose banezerewe rero ntihabura CNDD-FDD yibutsa ko iyo ntwaro itanezererezwa n'umwigeme iyo wo mu Barundi. Igitangaje kandi kizwi nuko nyine iciriho Donatien Ndayishimiye ari mu baganira na Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo kenshi ibyo iciriho kivuze bifatwa nkaho
naho ari byo byiyumviro Perezida Evariste Ndayishimiye abadashaka kwivugira we wenyine akabinyuza muri ibyo bimenyesha makuru. Ikintu gihambaye kiri mu butumwa rero bw'iciriho nuko mu gihe byoshika Perezida Evariste Ndayishimiye agatanga imbabazi ku banyepolitike ataburenganzira bazoba bafise mu bijanye no gutora canke kwitoza. Florian Irangabiye nta nibyo we yarigeze asaba mu mwaka wa 2025 kubishimika ko ni ubutumwa buhawe n'abandi muri rusange. Hari indirimbo abantu benshi cyane bakomeje kugenda bavuga, ariko abandi bakomeza kugenda bagaragaza neza ko bishimiye nyine irekugwa ry'aba bantu, ariko kandi bamwe bo ku ruhande rwa CNDD-FDD bavuga yuko batigeze bishimira izo mbabazi ziwe zamaze kugenda zihabwa uyu mumenyesha makuru. Bavuga yuko ahubwo bazakora ibishoboka byose mpaka asubiye muri ibyo bihe yararimo. Icakora nubwo bihagaze bityo nyine abenshi bakomeje kugenda bagaragaza yuko bafise akanyamuneza ko kuba uyu mumenyesha makuru yamaze kuba yogaruka cyangwa se yamaze kuba yogarugwa nyine nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda adusumira. Hari amakuru kandi yakomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi, akomeje kugenda akura imitima abatari bakeya bitewe n'ibibazo ndetse n'ibintu bikomeje kugenda biratangazwa, ariko byose turaza kugenda tubigarukaho. Hari amakuru akomeye cyane akomeza kugenda haravugwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'umwe mu basirikare bakomeye cyane, umwe mu Liyetona Koloneli abantu benshi basanzwe bamuzi, nimuvuga uraza gusanga atari ubwa mbere nyine umwumvishe. Liyetona Koloneli Parapara wahanganiye na M23 i Masisi, akaba yamaze kuba yitaba Imana. Igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyabitse Liyetona Koloneli Arani Parapara wahoze ari komanda wa batayo yacu y'111 ubarizwamo ingabo zidasanzwe. FARDC mu itangazo ryayo yabashije gushyira ahagaragara kwa kane yavuze yuko yazize ubugwayi yaramaranye igihe gito cyane. Icakora hari n'amakuru avuga yuko yaba yaguye mu migwano y'inyeshamba za M23, aho bivugwa yuko mu minsi iheze bariko bakozanyaho ku buryo bukomeye cyane. Liyetona Koloneli Parapara yavuzwe cyane mu ngwano ingabo za LDC zari zihanganyemo na M23 mu bice bya Kicanga ndetse na Mweso wo muri teritwari ya Masisi. Imirwano icakora yasize M23 yigaruriye iriya migi yombi nyuma yo kuyirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru dufise kandi yakomeza kugenda dufise akomeza kugenda adusomira nuko gushika none bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa bikomeje kugenda bigaragara n'ubundi byerekana yuko M23 yaba yarakoze akazi gakomeye cyane ndetse yaba yararashe abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye, aho gushika none bishobora kuzagira ingaruka ku basirikare bakomeye cyane ba leta ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira cyangwa se akomeza kugenda tugera bivuga. Naho mu Rwanda ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje yuko bwashyizeho uburyo bushobora gufasha urubyiruko rw'abanyarwanda rubyifuza kwinjira mu mirimo cyangwa mu murimo w'igisirikare cy'inkeragutabara. Inkeragutabara rero ni umwe mu mitwe ine igize ingabo z'u Rwanda, nyuma y'ingabo zirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere n'ingabo zishinzwe ubuzima. Uburyo rero bwo kwinjira mu nkeragutabara bwari busanzwe ni igihe umuntu yahoze ari umusirikare mu buryo buhoraho ariko akaba ageze mu myaka y'ikiruhuko cy'izabukuru. Iki gihe hagenwaga imyaka umuntu ashobora kumara akora nk'inkeragutabara akabona kuba yoja mu kiruhuko cy'izabukuru gisesuye. Kuri ubu rero ingabo zashyizweho mu bundi buryo bubiri bushobora gufasha ababyifuza kuja mu nkeragutabara. Ubwa mbere ni ubugenewe urubyiruko rwifuza ariko rwujuje ibisabwa, ubundi ni ubugenewe abantu bashobora kuba batari mu cyiciro cy'urubyiruko ariko bafise ubumenyi bwihariye. Urubyiruko ruzajya rwinjira mu nkeragutabara ariko ruri mu cyiciro cy'abashobora kwitabazwa mu bikorwa by'igisirikare. Kwikubitira ingabo z'u Rwanda zahise zinashyira hanze rero itangazo rihamagarira urubyiruko rwifuza kwinjira mu nkeragutabara kwiyandikisha. Bazitabira bazajya bamara amezi ashika kuri 6 bahugurirwa mu ishuri rya gisirikare riherereye i Gabiro ni mu burasirazuba bw'ico gihugu cy'u Rwanda nyine. Abarebwa n'ici cemezo ni abarangije nibura amashuri yisumbuye kugeza ku bafise impamyabumenyi
bumenyi zigiye zitandukanye za kaminuza. Barangije amashuri yisumbuye bagomba kuba batarengeje imyaka ishika kuri 25. Barengeje amashuri y'ubumenyi ngiro ibizwi nka IPRC bagomba kuba batarengeje imyaka 26, mu gihe abafise impamyabumenyi z'icyiciro cya kabiri ca kaminuza bagomba kuba batarengeje imyaka 28. Urubyiruko ruzasoza aya mahugurwa n'imyitozo ruzahabwa ipeti rya private nk'uko bisanzwe, kandi kubari mu ngabo mu buryo buhoraho uru rubyiruko ruzajya ruzamurwa mu ntera ashingiwe ku bigenwa n'amategeko. Urubyiruko ruzinjira rero muri izo ngabo z'u Rwanda mu mutwe w'inkeragutabara ruzaba rufise amahirwe y'uko aka kazi rushobora kukabangikanya n'indi mirimo ya gisivile rusanzwe rukora, kuko n'ubundi ruzajya rwitabira gusa imirimo ya gisirikare igihe bibaye ngombwa. Igihe ruri mu mirimo ya gisirikare ruzajya rugengwa n'amategeko ya gisirikare, nirusubira hanze rugengwe n'amategeko areba abasivile. Uru rubyiruko kandi igihe ruri mu mirimo ya gisirikare ngo ruzajya ruhabwa umushahara ndetse n'ibindi bigenerwa abasirikare bari mu rwego rumwe muri rusange. Mu rwego rwo gusobanura iki cemezo kuri uyu wa gatanu itariki 16 Myandagaro 2024, ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru. Ni ikiganiro cyitabiriwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga ndetse n'umuvugizi mukuru ushinzwe abakozi muri RDF Colonel Lambert Sendegea, kandi yanavuze yuko iki cemezo kigamije guhamahiga urubyiruko rwifuza gutanga umusanzu warwo mu kubungabunga umutekano w'igihugu ariko rutanyuze mu ngabo zihoraho. Ati igitekerezo cy'inkeragutabara ntabwo ari gishya mu muryango nyarwanda, n'uburyo rero buhuriweho butuma abantu bari mu buzima busanzwe bahamagarwa kugira ngo bunganire abasirikare mu kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Izi nshingano rero ziba zisaba ko ingabo z'u Rwanda zihora zongererwa imbaraga zihamye ndetse no guhangana n'ibyahungabanya umutekano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu karere kose muri rusange. U Rwanda kandi ruri muri gahunda yo gusubizaho mubazi z'abamotari ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, harimo n'umushinga wa gari ya moshi ntoya uzanyura i Kigali nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi bikorwa byose akaba ari ibyitezwe rero muri iyi manda y'umukuru w'igihugu, iyi manda aherutse kurahirira nyine azayobora y'imyaka ishika kuri 5 nk'uko biriko bigaragara canke nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida Joe Biden avuga yuko nawe ubwe atarimo gusobanukirwa neza uburyo engene igisirikare ca Ukraine cyabashije kuba cyo kwinjira hariya mu gihugu cy'u Burusiya, ndetse gushika none cyari gikomeje kugenda kinivugana abatari bakeya nk'uko amakuru akomeza kugenda dusumira. Joe Biden kugeza ubu ngubu rero akomeje gushyira imbaraga nyinshi cyane mu gufasha ndetse no gutera inkunga iki gisirikare cya Ukraine mu bikorwa bigiye bitandukanye, haba mu kubahereza indege ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Amakuru dufise rero nuko iki gikorwa gikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bake nyuma y'ibitero bikomeye cyane byaje kugenda byibasira kiriya kigo mu bigo bikomeye cyane aho izi mande zombi zihuriza cyangwa zisanzwe zihuriye. Ndetse gushika none amakuru atariho ivumbi akomeza kugenda agaragaza neza ko Perezida Vladimir Zelensky yaba agiye gutangura gukoresha uburyo bukomeye cyane, aho agiye gutangiza abayobozi bakomeye cyane mu ntara ya Kursak ndetse no gushyiraho ubu buryo bwo gutabara ndetse no gushyiraho imfashanyo bakomeje kugenda bagirwaho ingaruka n'ibyo bikorwa ndetse by'izo ngwano.